mbono y'ibihumbi na 40 igitabo cayo carasohotse hama leta iranakora ikindi cyo gufata ujya mugambi wa PND w'iterambere gushika mu 2027 babushira muri vision nk'uko mengo imyaka ine ya mbere turiko dukorera kuri PND mugabo turiko dushaka gushira mu ngiro ujya mugambi w'imbona kazoza 2040 hanyuma twihweje rero tubonamo inkingi zibiri zikomeye haba muri vision no mu rya PND inkingi zibiri twe tubona zikomeye cyane nizi zikurikira hariyo yo bita gouvernance et réconciliation intwari ibereye gusubiza hamwe navyumva amahoro no gusubiza hamwe na coopération mobilisation des ressources gufashanya n'ibindi bihugu n'abafasha Burundi n'abagenzi b'u Burundi kugira dusubire dutohe mu kurondera uburyo bwo gusubira mu ngiro imbona kazoza mugabo rero tuvyihweje tukabona uburemere bw'ibibazo ingene bimeze uno munsi uravye iduga ry'ibiciro ingene rimeze ubu tugaturisubiramwo ukaraba abantu ngene kumaja mu gashomeri kubera ibyo bariko barakora ariko birakunda neza ukaraba ikibazo cy'amafaranga y'agaciro umengo kigira gihagarike ubuzima bw'igihugu ibitoro biragorana kwinjira mu gihugu isukari muravyumva ishiramwe Brarudi twahora twemera ko rikomeye murabona aho rigeze bakugira amafaranga y'agaciro sosumije ubundi bavuze ngo nta mafaranga y'agaciro bafise yo kwinjiza amamashini mashasha Regideso urabona ingene dufise mbwa bibwiye kugira ati twe tuje amahera y'amarundi ku makonte dushaka gukora ibikorwa bizamura ivy'amazi n'amatara ikibazo c'amadovize kicakiza mwarumvise Jiji Murembwe bariko bari bakwishikuko yahagaze kubera ikibazo c'amadovize aya mabarabara yose ya Rumonge murabona ko ibibazo byayo biriko biragorana kuja mu ngiro uho tugezeho n'igihe naho ibiribwa bitokwira ngaha harabura n'amahera yo kubisumira hanze uravye indarane z'amakotisation leta y'u Burundi ifise mu makotisation mashira hamwe mpuzamakungu ikukira karaba indarane y'amahera itarariha ugacuraba ingene imiti imwe kirabura abantu babaja kwa muganga barabizi ugiye kwa muganga ikibazo c'imiti ukabona leta amaproje amwe mu gushiramwe ya ntegura amahera leta ikoresha yuko amaproje amwe bayigije nyuma kubera ikibazo c'amadovize hagaca hitamwo ibigihindagurika by'ibihe bya changement climatique vy'imyuzurira Uburundi bibazo bikomeye bifite uburemere bunini nico gituma rero tuvuga tuti hadahindutse ingene bakora ibintu bikorwa imbona kazoza dushika icivugo slogan isanzwe twarumvise rero ko leta yigize yayo turumva umugabo uri ku butegetsi namiro bakoresha mwari mwatumiwe ngo baratangwa ibintu byo guhindura ingendo bishasha twebwe ubutumwa tubwiye abarundi tubwira na leta na cane n'umugabo uri ku butegetsi tubabwira tuti mwangu ko guhindura ingendo hariho ibyo tujya tubereke kuko tubifise mu buzobere bidahindutse nta kazoshoboka kuko tuyifata nk'ibihushane nibihushane tubona mu ngendo bibandanya mugabo uri kuravuga ko ibintu ushaka kubiteza imbere ubwa mbere ntushobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu iby'imona kazoza utaremera neza yuko ubukene buhari mu gihugu ngo wemere neza ko n'ikibazo gifise uburemere bukomeye ukivuga rimwe turikwije Burundi burakomeye Burundi na fashanyo bukeneye burikwije biragize gute wumva we mu ngendo wumva ibirahuye n'ugushaka kuzamura igihugu ubugira kabiri ntushobora kuzamura igihugu mu ngendo ibi byo gusubiza habe vya cohesion sociale umengo mu ngendo ntibiriko biragenda urabona ibyo iyi crise muri 2015 iracahanze igihugu none izohera ryari kugira abantu basubize hamwe tuzovyamamo ibintu by'amatora haraniba yuko no muri iki gitabo ca PND yuko uba amatora meza ameze neza abantu bose biyumvamo hari ukabona yuko ingenda ari yayindi yo kuguma umugabo ku butegetsi gene ubitegura ukabijanya kubera ko muri ufise n'amashinga amateka na leta batusanga abandi baridoze cyane
urumva mu ngiro ariko biraba ibihushanze bindi ko aya matora tuba tugira tujemwo aca twamiza mu nduru akatwamiza mu nzego bavuga ko zashizeho zitakurikije guhamagarira abantu bose mu matora meza sesuye. Aya matora 10 tugira tujemwo, aya matora tugira tujemwo yo mu 2025, mu 2027, mu 2030, mu 2034, mu 2035 niyaba ari amatora agumateranya abantu agira iki aha none mu ngendo hazoba hahindutse ikigahimba. Ubugira gatatu ntidushobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu gihe nibi bitabo vya vision usanga batariko barabisigura neza ngo abantu bamenye zijya nkingi zirimo. Burya zijya nkingi ziri nk'ibintu bikomeye kubera zateguwe n'abahinga, mugabo uraba ingendo ni kutajamwe indani bakamuvuga ngo imbona kazoza gusa imbona kazoza. Mugabo bijya amapiri nyegeje mwari nk'ibintu byinshi byoshobora guhindura. Mugabo ingendo tugira tuti abantu imbona kazoza mugabo ibirimwo abantu batabizi. Ni naco gituma na za vision 2025 zabayeho kubera abantu batazi nibirimwo ngo babikurikire nyene bija mu ngiro. Abantu mushamirwa mwana ngo imbona kazoza hagira hahinduka iki. Ikindi woshira imbona kazoza mu gute mu ngiro dufise ikibazo cy'amafaranga kimeze gutya ata strategy yo kurondera uburyo ushiraho. Wewe igihugu cy'ubundi aho gikenye ubu dushaka gushikira emergence ni mu 2040 nagenda bire ko igihugu kireka kwakira imfashanyo iyo cyamaze gushikira emergence. None utarayishikira ucuba ko atafashanyo gikeneye kandi ugira utangure ivyo kunda aho ndahagarutse n'ibyo kunda ibishoboka kuko umaze gushikira emergence niho uvuga uti uburo nakuze singikeneye imfashanyo. None utangura kutayikendera na emergence utarayishikira sigihushane gahere. Ubu uvuga ngo haro exporter zokwihuta dushaje dukura muri aka kaga ubunyene twarumvise ivyikawa n'amavoka ariko sinibaza yuko ikawa n'amavoka arivyo bigira bidukize muri umwaka wa 2025 aho tatuyimirije. Ivyo rero tuje mu bintu ko biri ivyo amavoka twara nabigiye mu miseze twarabonye aho byashitse n'umugambi wari warabayeho. Wewe l'emergence la développement nukuzoheba iyo mfashanyo nitwahashika hanyuma gitangura ngo tudavyuka ntusura gushikira intuzeye ibintu by'imboro n'iterambere. Amafaranga leta mu ngenda gikoreshwa no munsi ata muco uhari utemera controle ngo za Cour des comptes zize gukontrole zirabe neza mu ministere mu bushikiranganje zisora amaraporo abantu babona hiri aho ingorane ziri. Aho wumva iyo ngindi tarahinduka wumva bikunda uravye za Cour des comptes baraje gukontrola mu ministere usanga bigorana bakabimabije bakagira gute. Iyo ngino nk'itahindutse uvuga ngo tujya tujihe ntushobora gushikira imbona kazoza canke gutera imbere ibintu by'ubushakashatsi n'ingingo zifatiye ku bahinga n'amaetide n'ivyigwa utazisunga ngushira imbere abantu bashoboye ibintu muri leta kandi ukorere ku ngingo abahinga baza barasohora amaetide no kubona ugumye muri iyo ngendo yuko ivyigwa amaetide ibintu ubushakashatsi bigumu kwavyo nawe ukagumfata ingingo umengo ni politike gusa ubushikira intuze yakazoza gute kurwanya igiturire. Ntushobora gushikira ingingo udafise n'umugambi w'igihugu wemewe w'ingendo uri kuragwanya igiturire n'amabi yacu. Hageze byo kurwanya igiturire ni tabu muze mumva hageze ati tuhagurira kurwanya igiturire dushireho strategy tudebate eka ni tabu. Aho hantu ni bameneka ico gihute ni cimene. Ntushobora kugira intuzeye ngo imbono kazoza mu gihe administration imeze ukuro munsi
umengo ni politike ibijanye n'umugambwe n'ivyo mu ntwaro ntibitandukanye ntibishoboka